ujya si jewe wa vrai niba nibibazo nagenda shikirwa navyo agashoka karababaza muta amezi menshi cyane muri prison bazi 2025 bavyita nyama sasa ntaco nkicera no kuja mu bintu vya politiki mbamo numengo nibisanzwe ubu niyo nzira ndimwe bisigura yuko 2025 ibibazo wagiye uracamwe ntivyo babiri mu vyatumye ucika intege zo kubandanya ukora shase kuvuga yuko 2025 sibeni ubu tugiye ku mahowo amaskenia mbiki nibiki urumva rero 2025 ahubwo rero dukorera ibintu gukora kwirekura igakara sinirekura ubu nabohotse nanabisavye n'Imana ndavuga ati ubu rero ni jewe n'Imana n'igihugu twende kazi ego cyane nta mane ego cyane je ntakomeze walai this love is so bad walai this love I don't have much respect baby partner give me more chance my baby partner partner let me be the first Angela nzoguha time tell me ime cash ni brand nzoba meze fresh gitse bebe ija tuzine korekera uganda tapambana kama kawa but one day bitakuwa sawa ni blessing we're gonna tell me something ugwego ati we urakaze Yo, me people, boy Adronis promoter, brother from another mama, Mr. Dreams, Garso Domir Chance. Nkuko mubibona turi kumwe n'ugwego usumba izindi nzego. ORG. Amahoro cyane. Ndabarumukije mwese nkuko muradukurikirana. Watwese nabari kwa dukurikirana. Kusigaye utagaza ukuntu. Ngwinoti ngo nimicano. Promise arabizi. Promise arabizi. Ni orege novuga ngo muri no mwaka turabona yuko uyu mwaka uheze. Wari umwaka w'ibitangaza no twumitse ku makonsere y'imiriro. Niko nivyo vyanje. 10 mu kwezi kumwe. Nivyo vyanje. Zine ku munsi. Warazishoboye ga orege. Canke uzavuba nkabakiriye kubasubiza ibya Cezari. Nibisanzwe rege nibisanzwe. Gusubiza nibisanzwe. Nibisanzwe no sibisanzwe. Urabimenyereye. Ni orege tumaze iminsi turiko turabona ku makorabo novuga ngo yo mu bindi bihugu kuva mu gihugu cy'u Buganda kubera iki orege yagiye bitazwi nkuko twari dusanga tubimenyereye. Je musanda shaje. Ibintu vyanje ndabigira kimya ndagenda hama nkagaruka mu bikorwa bikivugira fese projet nakoreyeyo na Nick G kuva muri PNP production kwa Promise manager yubaho ego arasante umwaka mushasha wa twese ego ngigo ndabashimira ni Nick G na jewe twakoze indimo yitwa One Day kuri YouTube ihagaze neza mu bandaye mukurikirana ni kuri YouTube yabo yitwa One Day. Rero nshimira Promise, nshimira mwebwe mwese, nshimira Edoshen, nshimira Daizo, nshimira abantu bose na ba Dismas kubera ni equipe yitanga mu vyishoboye hamigakora biteze yuko ejo canke ejo ibintu zo ku rwego hejuru. Ego ni orege tubona muri uyu mwaka weze wa 2024 twigeze tubona indirimbo za orege ari wenyene bimeze gute? Bona abuze umwanya wo gukora iziwanje jenyene je nipanga muri 2025 rero 2024 nakoze nyinshi akabamwo n'indi novuga sinovuga kari surprise yumwe muri equipe ya PNP yitwa Daizo n'abandi tuzokora Imana bishatse ba Pop Shada n'abandi beje ko PNP ni management ibizima hano nyinshi cyane nyinshi bavuga ngo ni micano 2025 ndabizi ego orege ngo atanga ngo recado pour les bébés de Père Noël ntanga recado pour les bébés nkuko Promise manager numupapa numusore yitangira equipe yiwe ni kado utanga ku mwana utiteze yuko muri uwo mwanya yegara gushimira mugabo muri uwo mwanya ntacuronka mugabo bamaze gukura ejo bazogufasha kagakoni umaze gusaza bakubwira ati mutama ukeneye agaki tuguhe nta ukeneye uduki umva baba bamaze gukura cyo gituma uru Père Noël bisigura uragaramira ejo nibakura bavyita kurera abakura ndera gakura ejo bazokura nabo bahe agaciro ivyo wabakoreye mu gihe wari uhagaze neza nabo bamaze guhagarara neza bazomenya agaciro ico nshima nuko abari karafasha nabantu b'umutima kandi bamwubaha kandi bamutinya
nuko tukiri aho nyene ku bijyanye n'ivyo bintu byo gusohora indirimbo wavuze ati nariko ndakora iz'abandi ziwanje sinazikoze mbega ntivyo biri ibibazo wagiye uracamwe ntivyo biri mu vyatumye ucika intege zo kubandanya ukora nakazi ndashaka ko msubuzi bwinshi hama ivyo yanje nkavuga ati okay nkora ivyo yanje kugira ngo ubwo buzi ubwo bw'abandi rero mu gihe ndonse ubwo bw'abandi ivyo yanje bibanza bigatura muga mbonye bijya bikamye niho nzuce nkora gwanje kugira ivyo abandi biduge bandondera niyo difference hari jambo yigeze kuvuga ngo ivyo je nifuza gukora ngaha mu Burundi umengo ntivyo kunda ko ndabikora yego ntikiri mu bituma utakiduha ibintu biri ku rwego usa nk'ubishoboye mugabo nshatse gukora narakoze kaje narakoze nta ruhusha narakoze araryoshe naho nari mvuye muri biriya bihe mugabo ujya si jewe wa vrai niba nibibazo nagenda shikirwa navyo agashoka karababaza muta amezi menshi cyane muri prison ivyo nitwo nabijako cyane muga ndibaza 2025 bavyita nyama sasa ntaco nkicera kandi umuntu amaze kubasahuye mu vyakora kandi ukamenya ingene ubidefanda kandi ukirinda gusa kukonona imico n'akaranga no kuja mu bintu vya politiki mbambona umengo ni bisanzwe ubu niyo nzira ndimwe bisigura yuko 2025 kubikora wanatanguye no muri gospel mapema na gospel iki amarege byose kubaha ushatse kutwizeza yuko tutazosubira kubona ibibeni vyuzuye iki niki shatse kuvuga yuko 2025 sibeni ubu tugiye ku mahowo amaskenia mbiki nibiki urumva rero 2025 ahubwo rero zodukorera ibintu gukora kwirekura igakara sinirekura ubu nabohotse nanabisavye n'Imana ndavuga ati ubu rero ni jewe n'Imana n'igihugu twende kazi kubera iki jewe n'Imana n'igihugu nivyo bintu bikomeye ku isi habakomeye wewe hatangura Imana hagakomera jewe kuko igihugu ni twebwe kuko n'umuntu nkanje bisigura hatangura Imana hamaje hama igihugu ubu batangura Imana ikamfasha nkakora ivyo bintu amaje nani nkaca mviza hariya ku gihugu ndabe yuko ta ama inconvenient none ko ku kibeni habayeho ibibazo ubu naho kabugiye kuzana ho ntiyumva ko bizava bisumba yega ibibazo hari ibibazo butegwa n'ubuntu busanzwe umugabo ari kibazo kikomeye bavuga ati iki kintu ni katapira akatukireke kigende iki tugonge ati tumureke urege avaye ko tubandanye nkeneye ko dukora ikiganiro gito avaye ko tubandanye urashobora kuduha freestyle ku ndirimbo mwakoranye na Nick ego cyane nta mane ego cyane je ntakomeze walai this love is so bad walai this love I don't have much respect baby partner give me more chance my baby partner partner let me be the first Angela nzoguha time tell me ime cash ni brand nzoba meze fresh gitse bebe ija tuzine korekera uganda tapambana kama kawa but one day bitakuwa sawa ni blessing we're gonna tell me something ugwego ati we urakaze ti one day bizogenda neza nzokora cyane nanje ndonka mamane umva nende nibiryoshe one day bizogenda neza nzokora cyane nanje ndonka mamane n'ibintu umva biryoshe n'indirimbo mukwiye gukurikirana mwese yitwa one day ni Oleg Nick kujya kwa Nick Minaj na G link turaza kuyipininga muri description hasi kubitako ngaha Orege kuki wacu ni kameme ni muhira ni byatwese Orege ugerageje kuraba manager wa Nick mwakoranye gute n'umuntu ameze gute nabibabwiye atandukaniye he n'abandi bisigura yuko promise n'umuntu akunda kuvuga mugabo ngo but okay ngo you know ngo ego ngo ibintu ngo ni mitanwa musore mugabo n'umuntu atahura kandi ashigiki afasha abarimvi barenga kuri 10 mutafisa akazi cyo gituma n'umuntu no mwanya ntegerezwa kumugirira uko n'umuntu afasha abarimvi 10 kandi barenga 10 bava mu bihugu bitandukanye bisigura yuko ico banasaba nico abakorera ego n'umusore ariko arakora ntituzi ivyo akora muga vyinshi turabizi muga ni yashu ajya amahera kuguha miliyoni 2 umuriyoni umwe iki n'amahera amuva mu mufuko kandi kuri kuyagaruza
agaruza make make gusumba ayo yinjiza mugabo bajya bahungu biwe ndakurahiye bamwe nka babiri bamwe bamwe bakorera nka show y'umwe w'idolari muri yo numwe w'idolari ugasanga show imwe gusa iragaruye amarira yose mu ruho wose hajya ndamwizeye neza gusa Imana imufashe muhe kuramba agumana ujya mutima atandukanye n'abandi uko kubera afasha abarimvyi benshi n'umuntu wa mbere afasha abarimvyi benshi kandi bava mu bihugu bigiye bitandukanye kandi bose bifuza ibintu vyiza kandi afite ama connection ahantu henshi atandukanye ama radio mu Rwanda Tanzania Uganda nibiki kandi asanzwe promotion aracitaho arabizi sana umubwiye ati nkene y'ibumba 500 vy'amanyarwanda cyangwa amagande kugira iki kintu gishika ngaha avuga ati okay uri sawe tora gikore akirinda akababazwa yuko uwo muntu atakaragikora mugikora mugana wavyibonere abone mba vyagenze neza cyangwa vyagenze nabi mugabo wagikoze nuko ego aho onya turavuye kuri manager tugiye ku muririmbyi Nick G na Oreg ntibaririmba imidihi abari fresh umva jewe afashe R&B nane nkafata rap mbabuduze gusa vibe muri R&B nkakubita mu rap yanje no muhapera bice biragenda neza nuko vyagenze gukorera video mu kindi gihugu kitari ikiwanye byari byoroshe bon novuga yuko si ikiwanje kubera bobo nibo yari projet yabo byaraboroheye cyane kubera ni mu karere kabo biroroshe nanje Promise arabizi ndi umuhungu wiwe turafashanya muri video naho mu nyuma vyagiye ikibazo bivanye n'ibintu by'amakamera cyangwa audio nawe arabizi neza ko twafashanyije vraiment yicarazi yuko jewe ndi umuntu wa mbere ndamubwiye ati mze bigenda uko nani ndamubwiye ati mze mbonye ingufu zawushiramo nani ngomba ndagufashe uku nuku ego si byinshi novugira ngaha mugabo wenye ni manager bizi canke equipe yiwe mugabo nanje muniga ashima ingene tuko turakorana yego twizere yuko amatwa nsumira mu makuru ava muri management ya PNP Entertainment bivuga yuko abaririmbyi bagiye kuza nga yo nibaze duturire yo ni micanwa aha tuzobakira nko muhira ama studio turayafise amakamera ni nko muhira urumva nshaka kuvuga yo image nga mu Burundi yaba beach yari nta beach bafise the beach twambara udushati tworoshe kubana manini ma bikinis yo ni micanwa uki wacu TV n'ahandi biko birabera cyatwuzuzaho nuko nyene Orege turiko tugana ku musozo nariko ndagira research ryari kuri YouTube ndabona urubuga rushasha rwanditse ko ORG Oreg ruriko rugarukana za ndirimbo za Oreg ruya ntagonze nanje none je ndafise imbuga zanje mugamwe ntavyo mwomenye nta makuru rufise bajya n'abagira ivyo nyene kugira nyene abantu bakeneye ibintu vyanje bandaye babibona mugabo twe tuba dufise code je nta manager mfise kuva 2019 ntamba gushika n'ubu nkoze clip ya 3 million jewe ya 5 million jewe ibintu vyose ama competition ntwara nije inoti y'umuriyoni ndawutora je million 5 nije nawo mu telefone ngurumva ngo tugaburaya ukubera ngo urazi dufitane contrat barimo aba pourcentage sigura reje nkora ico nshaka ego muze kumenga ikibazo ciugica ku ruhande ukuntu oya ndagiciye ku ruhande kubera ndakuvishe ko ubuzima atari umuziki wonyene kandi je nkora ico nshaka kandi haba hariho amabanga menshi mwe mutabamuzi kandi ntashima kuvugira ngaha wowe nuko ukeneye umuziki wanje mushasha ubona uwo Nick G urakenewe uri kuri YouTube yiwe ya equipe yabo neje haza imbuga zanje gute uno mwaka wa 2025 twitega iki kuri Oreg imiziki igera kuri 10 yiwanje nigenga n'imiziki igera kuri 10 y'abandi bantu tugiye dutandukanye watanguye kubona hakorabo n'abandi bajene haro n'indi ya Daizo wo muri PNP haro n'izindi ziguma zize zo muri PNP ilfo yuko abaririmbyi bose nazo zizogira 50k views bisigura yuko bamaze kuba abaririmbyi nka 10 bose dufitana indirimbo zifise 50k views bisigura yuko birafisa ahantu bifasha ego urava kuri rimwe ukaja kuri kabiri sico kimwe no kuva kuri rimwe uje kuri 0 nico mu bisanzwe umuntu ateraje imbere nimba ufite 10000 ukaronka 10100 hakaja kinoti y'ijana bisigura uko atera imbere muga uvuye kuri 10000 ukaja kuri 9800 kambe murumva kusura inyuma Oreg akabazo kamwe kamatsiko warabonye manager Promise ingene yitanga kuri management yiwe n'abaririmbyi biwe bishitse bakaza ngaha mu Burundi apare yuko bakoranya na Oreg nuhe muririmbyi yovuga ngo uno muririmbyi akoranye na Nick G hari ikindi kintu vyo kongera mu baririmbyi b'abarunduzi urakoze bon kubera ibintu vy'uburyo
ndazi Promise nivyo mugora cyane mugabo kubera abarimvyi bakiri bashasha kandi afise benshi ivy'uburyo ndibaza biba bizimvye cyane muga nka D1 Dramati Fernando abari sawa sivyo mugabo hagiyemwo ba Emerson abari sawa naho nyene sivyo kubera nk'umuririmbyi mushasha ega byose bitangurira hasi nuko rero baraza Promise ni kumuha courage hama kabandanya atera imbere ba Stanish arashobora gukora n'umukobwa Stanish n'umwamikazi wa R&B arabizi sana ba Monia Frey barahari rero nagire courage turahari twese ngatso hagiye ngo Beri nice ho bica biba neza gusumba aba ni ibintu vy'imicano Oreg reka ndagushimire kuri kano kanya namwe ndabashimire abantu bako dukurikirana Akiwacu Media Akiwacu ibintu babiri imicano tuyifuriza umwaka mwiza rero watwese murakoze cyane thank you reka nshimira abari ko baradukurikirana yari ORG Ugwego mwamubonye kuri Akiwacu Media nkuko nayo basezeraniye kiganiro mukanya